Kazoza FM. Be your own boss. Ni mu kiganiro mvura ndabaramukije nongera ndabaha ikaze mwebwe mwese muduteze abiri. Ikiganiro mvura ni ikiganiro kiduha umuco ku ngwara zitandukanye. Uyu munsi rero tuza kuganira ku migera ifatira mu maraso nkuko mubimenyereye. Buri wa gatatu isaha 4:05 niho tuganirira ku ngwara zitandukanye. Abaza kwifuza kuduha amagara cyo kutwandikira ni kuri 72 23 23 ikiganiro rero mugishikirizwa na Lohita Flavia Chitegetse ndikomeye ngaha muri studio za Kazoza FM na muganga Brian bandeza amaso musanzwe mumenyereye ndabaramukije muganga. Ndabaramukije nkaramutse n'abatumviriza. Ego turabaha ikaze kandi mu kiganiro mukanya turatangura idonido y'ikiganiro cacu. Nkuko narimejeje kubabwira uyu munsi tuza kuganira ku migera ifatira mu maraso. Mbega muganga Brian, imigera ifatira mu maraso ni migera imeze gute, yoba iva kuki? Ndabashimiye kuri ico kibazo. Ku bantu benshi bakunze kuja kwivuza kwa muganga, n'abantu bama bafise ico kibazo, kandi ni ikiganiro citwa infection du sang, kandi ubu unyingira n'umuntu ativuza kenshi ico kintu arakizi. Mugabo kenshi niyumviriye ukuntu abantu babifata, ne uvuze infection du sang ni mvugo ndenza rugero, kuko ubwandu bushikiriye amaraso abari ikintu gikomeye gose cyane, ni ikintu gikomeye gose umuntu abategerezwa kwivuza. Ari hamwe twita reanimation. Mugabo tubishize nko mu migwi ibiri, ivyo bintu vy'ubwandu tuvyite ubwandu. Hariho ubwandu bushobora kuja ku gihimba kimwe, nico twita infection. Ubwo bwandu bushobora kuja soit mu nsogi, umuntu akagwara ingwara zo mu nda, zishobora kuja ku rukoba, umuntu akagira ingorane zo ku rukoba. Mugabo ivyo one abari ubwandu buri ku gihimba kimwe. Iyo burinze rero bushika mu maraso, nuko abari ubwandu bukomeye gose cyane umuntu ategerezwa kwivuza. Kandi nico gituma umuntu yotegerezwa kumenya ryari yoza aragenda kwa muganga kugira yirinde yuko ivyo bintu bifata iyindi ntumbero. None tuvuga yuko iyo migera iva kuki? Kenshi mu ngwara zinshi dukunze kuvuga z'ubwandu, hariho iziva ku bintu dufungura. Izo nazo ni gihe ubwo bwandu bisanzwe mu nsogi hari ico no kwita ubucafu busanzwe bubayo, kandi butegerezwa kwama bubayo kugira umuntu abeho neza. Mugabo iyo bubaye bwinshi, iyo dufunguye ivyo bintu bidasukuye neza, umuntu ashobora kugira izo ngwara. Ni nkuko ubunyene bari bahejeje kuvuga nko mu makuru, ibintu by'ubuzu bwa sugumwe. Iyo umuntu adafise ahantu ahaja kwihagarika, canke ari umuntu afise umwanda adakaraba kenshi, ashobora kugira amahirwe. Hariho n'ikindi gihe bishobora kuva mu mpwemu. Hari ubucafu bwinshi buri mu mpwemu, umuntu ashobora guhema, bigatuma hashobora kuza ubwo bwandu. Mugabo nagira nibutse abariko baratwumviriza, umubiri usanzwe ufise ntagira Imana yakoze umubiri yavyumviriye neza, kuko umubiri ufise ico no kwita amabariyeri. Nk'ubu une nko mu mazuru ntariyo ubwoya bushobora kuza buragabanya ibintu bishobora kwinjira. Hariho just mu mushishito hariyo ico no kwita nka acide ihagarika ivyo bintu bicafuye bishobora kononera ibindi bihimba vyo mu nda. Hariho n'ikindi gihimba gikomeye gose, urukoba hajya nago nyene ni barriere ya mbere nziza, kuko hama hariko ico no kwita utubakteri. Mugabo urukoba ruriyubura, hariho ku munsi ibivako n'utundi twiyongerako.
ni ahantu hadukingira gose kandi umuntu iyo asanzwe afise no kwita abasoda bakwiye umubiri wiwe ushobora kwigwanira ivyo bintu umuntu murabana ni udukoko tuba ku rukoba canke indani mu mubiri mugabo ntitukugirira ingorane. Ego muratubwiye iyo migera ingene igenda itandukanye mugabo twumvise infection du sang ahanini twebwe twumva umengo ni ibintu vyo mu maraso gusa ya migera mu maraso ugerageza ukabwira abariko baratwumviriza mbega iyo migera neza na neza iri ubwoko bungahe kuko urumva hari ifatira mu nsogihe nahe kugira baze kubitahura ntibave biyumvira yuko infection du sang gusa ari ikintu kiza kuhagarara mu maraso gusa. Ego urumva infection twigabuyemo kabiri kugira umuntu abitahure hariho iterwa n'ubucafu no kwita amabacteri n'iyindi ishobora guterwa n'amavirus nk'izo onye z'amabacteri just kandi ivyo ni ibintu byinshi dukunze kubona abantu bagira infection nk'izo mu nsogi n'abantu baba bashobora kugira ibimenyetso bimwe bijanye naho hantu ivyo bintu biri canke bijanye n'ukuntu ako gakoko kateye aho hantu kaba kameze. Iyo umuntu agwaye ibintu byo mu nda hariho ukubabara hariho ukudahwa hariho gucibwamwo kandi ivyo byose bivana n'ukuntu ako gakoko kateye aho hantu gashobora kononera ibihimba by'umubiri. Ivyo navyo umuntu kenshi akunda kwibona iyo umuntu afashe umwanya muremure kugira aje kwivuza kenshi ibyo dukunze no kubona iyo umuntu agwaye ibintu byo mu nda ngaha ni just mu gihugu cyacu kenshi ikintu cyambere aba yibaza ni ibintu by'ishano mugabo hari gihe ivyo bintu biba byabiteye bitaba bizwi hariho n'igihe unyarukiye kwa muganga umuntu agatangura kukuvura hakiri kare bishobora kugufasha kuko iyo kenshi urindiriye umwanya munini ako gakoko karagwira kubera nturi kuragafatira umuti nturi kuragerageza koko tegerezwa kugabanuka mugabo iyo ukaretse kakaba kenshi iyo urindiriye ugatakaza amazi menshi umubiri urafise urugezo rw'amazi rutegerezwa kwama ruri mu mubiri hanyuma urugezo rw'amazi rugatangura kuba rukeya biratangura no gutera ingorane ibihimba bimwe bikomakomeye novuga nkaho ni nk'amafigo kenshi niyo ya mbere kuko uko utakaza amazi amafigo abakeneye gukoresha ayo mazi tuza turanywa kugira ashobore gusohora ubwo bucafu. Ego duhagarariye rero ku migera ifatira mu maraso neza na neza mbega ibimenyetso vyerekana yuko iyo migera uyifise nibihe kenshi just kandi ngahani nashaka no kuvunira akagoha abantu benshi kenshi abantu barafatira ku bimenyetso by'undi muntu iyo ubonye utanguye gushuha kubabara mu ngingo kuko byinshi mu bimenyetso byerekana iyo migera ni ibimenyetso birasa gose kandi vyama vyerekana yuko umubiri uriko urigwanira mugabo imibiri simwe kandi naho umuntu ashobora kuba yagwajwe n'akabakteri undi akagwaza n'akavirus ivyo bintu ntibishobora kuvugwa co kimwe iyo umuntu rero atanguye kuza aragerageza kwivuza nk'uko mugenzi we yivujije atarinze kuja kwa muganga kenshi ni ibintu biherera muri twa dukoko dutanguye kumenyera iyo miti kubera umuti wategerezwa kuvura ako gakoko nta na kimwe uri kurakora ahubwo uri kutanga izo nguvu kuri ako gakoko kugira kamenyere uwo muti rero
umaze gutangura kuwufata ukawufata bitari bikenewe niho tuca twita yuko umuntu atanguye kugira ayo mabakteri canke amavirus ari resistant bisigura ntabacicwa na wa muti aca atangura kugira ama infection aza aragaruka kenshi kubera yagumye amenyera wa muti nakagakoko kamenyera kuma infection aca juste mu maraso ni nkuko nari nabivuze tugitangura ni urugezo ruba rugeze kuri donc urugezo rw'amaraso oya nurugezo rw'iyo infection nurugezo rwako gakoko ruba rugeze kure mu maraso kuko infection canke ubwandu ukwabwo novuga yuko umuntu arondera ahantu canke arondera igihimba iyo infection iba yinjiriyemo kuko infection ihera ku gihimba kimwe nk'ubu unye dufatiye nko ku muntu yakomeretse dufate nk'umuntu arakomeretse n'umuntu bon novuga yuko umubiri wiwe ushobora kwigwanira ni ahantu hashobora kwinjiriramwo ubucafu navuze yuko ku rukoba ni ibintu bisanzwe ni ibintu tubana navyo mugabo iyo uharetse ari nka hanini naho novuga utariko uhahanagura ari hanini bwa bucafu buca butangura donc burinjira bwinjiriye ahantu hamwe mugabo ugumye uhareka nk'ubu unye cansubira kuko umubiri urigwanira wonyene umubiri uko uremwe urigwanira iyo ubwo bwandu bwinjiye hariho abasoda bamwe bakira ubwo bwandu hanyuma bakabwegeranya hanyuma just bukabwica hanyuma umuntu akabandanyiraho neza mugabo iyo tuvuze nko ku bantu bafise nk'ingwara zimwe zituma umubiri utabugifise inguvu zinshi nk'ubunye novuga nk'abantu bafise nka za diabete nk'abantu bafise nk'umugera umubiri ntubugifise abasoda bakwiye kugira wandanye wigwanira kuri ico gikomere kenshi babasoda bategerezwa kuza barafasha barasahiriza kubera habaye akaryango kugira ubwo bwandu bwinjira abasoda ntibaba bakiri benshi kenshi bica bizana ibyo no kwita ingwara zikomeye nk'ubu unye umuntu afise agakomere afise diabete atari umuntu afise iyo discipline y'ukuwama aja kwa muganga kugira bahanagure ivyo bintu birashobora gutera izindi ngorane ugasanga n'umuntu aratakaje n'igihimba ego natukiye yuko urugezo rw'iyo migera ruba rugeze kure kugira ngo umuntu abone ko yigwaye mbega rugeze kure ingaruka zavyo ku muntu nk'ubu unyativuje n'ingoga zishazibiziye iyo umuntu ativuje ni ibintu biba novuga biba biri vyihutirwa kuvura iyo utivuje ubwo bwandu burakwiragira bugagira n'ingwara ziteye ubwoba ni nk'izi ngwara duhora twumva za meningite biba byageze kure n'igihe ubwo bwandu buba bwashikiriye mu giti cy'umugongo ni ibintu umuntu aba ategerezwa kuvura yihuta gose kuko birashobora gutwara n'umuntu iyo umuntu atavyivuje hakiri kare none iyo ngwara igenda irakura gute mu mubiri w'umuntu urumva iyo navuze ko umubiri urafise abasoda bawugwanira kandi baguma bashira ku murongo ico no kwita amagara meza rero iyo nk'iyo umuntu afashwe
n'ako kabakteri just ubwo bwandu ako kabakteri kakaba kari akantu kamenyereye imiti myinshi kararengera abasoda b'umubiri kandi ico gihe ni gihe ucu usanga umuntu atanguye gukoresha imiti ikomeye gose donc naco gituma abantu kenshi tubahimiriza yuko just gufata imiti umuntu ativuje ni ibintu bishobora kukuzanira ingaruka mbi naho hataza ingaruka mbi ubwo nyene ku gihe kigenda kirarengana umubiri wawe ushobora kugira ingorane zinshi cyane ego none umubiri wikingira gute iyo migera umubiri nana bivuze na kare nashaka ku bihimba bimwe bimwe hariho ububasha bwaho donc babusanzwe donc ufise kandi kenshi usanga n'ibintu bikorerwa just muri ivyo bihimba n'ibintu byo gukingira umubiri nko ku rukoba nabwiye yuko urukoba rugenda just uriyubura hariho tuvako mugabo ifoko hama hariko utwo tuntu turaproteja donc turafasha urwo rukoba kugira rukingire umubiri wacu nko muri estoma navuze hariyo akaside gakorerwayo niko kantu ka mbere gakingira yuko ubwo bwandu bwoshika n'ahandi hantu mu nsogi hoho hasanzwe hari ubwandu bwiberayo nibwo umuntu afasha kugira umuntu ibyo kurya bishobore kwinjira donc mu mubiri nibyo binafasha kugira ibintu bishobore gusohoka neza donc ivyo byose ni ibintu bifasha umubiri kugira woba umera neza ego ndabibutsa yuko turi mu kiganiro mvura two tuganira ku ngwara ku migera ifatira mu maraso ariyo infection du sang ariko imbere yuko tubandanya mu buhinga bw'ivyuma tuba tudugiriza akaririmbo arico mushaka kubaza canke mu twandikire kuri 72 23 23 canke mu dutelefone yemwe nshuti zanje ngunda nakindi nifuza ku mutima atari uko amagara yororanirwa ubonye amagara guhindutse wibuke ko aseseka ntayorwe yemwe nshuti zanje nkunda nakindi nifuza ku mutima atari uko amagara yororanirwa amagara make akesha amajoro vyoba vyorikesheje muganga yemwe nshuti zanje nkunda nakindi nifuza ku mutima atari uko amagara yororanirwa umenetse umutwe bibwire muganga ufise umusonga bibwire muganga uvunitse aho hose bibwire muganga yemwe nshuti zanje nkunda nakindi nifuza ku mutima atari uko amagara yororanirwa yemwe nshuti zanje nkunda nakindi nifuza ku mutima atari uko amagara yororanirwa mubonye ivy'ingwara bigamba
yemwe nshuti zanje nkunda nta kindi nifuza ku mutima atari uko amagara yororanirwa. inganda z'amazigwa mu rwangara ziganya amagara mu kwishariza. yemwe nshuti zanje nkunda nta kindi nifuza ku mutima atari uko amagara yororanirwa. hari ibiza bitera agakaranda bama babigisha kubigwanya. yemwe nshuti zanje nkunda nta kindi nifuza ku mutima atari uko amagara yororanirwa. umenetse umutwe bibwire muganga, ufise umusonga bibwire muganga, uvunitse aho hose bibwire muganga. yemwe nshuti zanje nkunda nta kindi nifuza ku mutima atari uko amagara yororanirwa. bakunzi ba radio Kazoza FM turi mu kiganiro mvura two tuganira ku migera ifatira mu maraso ndi kumwe muri studio na muganga Brian bandenza amaso tubandanya tuganira kuri iyo ngwara. mbega muganga Brian yigaragaza haciye umwanya ungana gute iri mu mubiri iyo migera? iyo migera kujya anye itandukanye, imwe irafata umwanya, hariho yifata indwi, hariho yifata n'igihe kinini nk'umuntu aravye imigera yo mu mahaha irafata igihe kinini imbere yuko umuntu atangura kuyibona. mugabo nk'imigera nk'iya malaria n'ibintu bifata iminsi. yego none hariho abantu babatumye ibipimo vy'amaraso bakabona irya CRP iri positive, baca babona n'ingoga yuko bafise imigera yo mu maraso. mbega n'ivyo kirya gipimo cerekana ingene imigera iri mu maraso yawe? urumva kijya ni igipimo gikunzwe gukorwa ku bitaro bitoya byinshi, kandi ni igipimo kenshi gituma umuntu ashobora kuzazanirwa, kuko selpe uko ikorwa n'igitigu, igakorwa kugira yishure ukuntu umubiri uba watewe, donc ico no kwita desinflammation. urumva ni igipimo kiterekana directement, kiterekana ubwo nyene ko ari infection, mugabo cerekana yuko hari ikintu cyateye umubiri, kuko selpe no ku mugore afise imbanyi n'ahatana kimwe abafise ibiri positive. mugabo kimwe nuko nko ku bana kenshi canke nko ku ngwara za bimwe twavuga z'amabakteri kenshi usanga iduze, donc irashobora gufasha mugabo ntiyerekana infection. donc nico gituma umuntu aba akeneye gukoresha ibipimo bindi kugira umuntu amenye infection iyo ari nk'ibintu bya grippe ntiduga nk'uko yoduga, kuko ivyo vy'amagrippe biterwa n'amavirus, mugabo ingwara ziterwa n'amabakteri kenshi biba bitandukanye gose. nico gituma ico gipimo kitoba icerekana ubwo nyene ko umuntu afise infection. no ku bana kenshi abana biragoye yuko umuntu ashobora kubona ibimenyetso bimwe nk'igihe yoba afise nk'ubwandu bwo mu mukoyo. kenshi hari umuntu akorera kuri iyo CRP kugira amenye nimba umwana dushobora kumutanguza nk'imiti. Ego. Bega iyo migera ifata buri bato burabakuze, mbega ibabangamira cyo kimwe? Ibangamira umuntu bivanye gose nako gakoko kaba kabiteye. Ako gakoko kaba kabiteye bimwe twavuga kare
yuko umuntu aba yaramaze gufatira imiti izo ngwara hanyuma akayifata bimwe duhora tuvuga ayifata nk'ibiharage nyene kandi atategerezwa kandi ni ibintu umuntu yoza aririnda gose kuko umuti uwufashe utwo dukoko dutera izo ngwara turamenyera iyo rero utwo dukoko tugiye turagira izo nguvu zinshi uragwara ukaremba kuko uba ukeneye imiti iri ku rundi rwego hanyuma ikindi ku mwana kigoye ni ukuntu ashobora kugutahuza ukuntu agwaye urashobora kugira ivyo bipimo hanyuma ntutore ako kantu kariko karabitera hanyuma bishobora kuba birebire iyo afashe imiti abavyeyi baguma batanga kuko abavyeyi nibo bandi bantu bakunda gutanga imiti umuntu atakoresheje ibipimo akumva umwana w'umugenzi wiwe ngo yafashe uwo muti kubera yafise ivyo bimenyetso hanyuma akaca muha uwo muti bikaca bitangura kugira izo ngorane umwana akiri muto urumva ko atanguye gukura infection nk'izonyi ziba ziteye ubwoba mbega iyo migera ifatira mu maraso yoba ishobora gutera ya ngwara ya anemi ko iba umva ifatira mu maraso kandi na anemi ari gabanuka ry'amaraso urumva kenshi bivana n'igihimba kiba cafashwe nko ku ngwara za malariya iyo malariya ibaye ihambaye novuga grave irashobora gutuma amaraso agabanuka ubonye n'ubwandu bumwe bushobora gutuma ayo maraso agabanuka muri izo ngwara iyo onye ya malariya niyo kenshi umuntu akunze kubona ayo maraso ashobora kugabanuka yego none umuntu yokwirinda gute mw'iyo migera iyo migera bivanye n'ukuntu umuntu abayeho mu mibereho ya minsi yose hariho ingwara zinshi tukunze kugwara kandi no mu bihugu byinshi byo muri Afrika abantu bicwa n'ingwara zivanye n'ubwandu ni benshi gose ni benshi kandi ibintu by'isuku ni ibintu twoza turitaho gose kandi ntaba ari n'ibintu umuntu yavuga ngo bigoye gose gukaraba koza ibintu umuntu afungura ibyo afungurira ko ivyonye n'ibintu umuntu yoza arakoresha gose ikindi nuko nk'ingwara nk'iza malariya izo onigera twese turazi ko umuntu ategereza kuryama just mu musegetera izindi nuko ugushuha ukubabara mu ngingo ukujugumira nuko vyo gutuma uja kwa muganga hako wumva yuko na mugenzi wawe yaragwaye uko oni acafata umuti hanyuma arakira ibintu byateye iyo ngwara sico kimwe nk'ibiriko biratera ingwara mu mubiri wiwawe nico gituma umuntu yoza arihutira kwa muganga kugira tumenye umuti ushobora kwica ubwo bukoko buba buri mu mubiri yego mbega muganga iyo migera uko igenda itandukanye yose irica canke hari yica gusumba iyindi iyo migera yose novuga iyo umuntu atayitayeho irica kuko nkuko twatanguye tubivuga infection ihera ku gihimba kimwe hanyuma uko igendera gwira uko igendera shikira ya maraso donc bigatuma umuntu ashobora kugira n'ibintu byitwa amasepticemie donc ico no kwita infection du sang ni septicemie kandi vyori nayivuze ni ibintu umuntu ategerezwa gukurikiranwa ari hamwe twita muri reanimation kuko umuntu abaremvye gose aba yarabiretse hanyuma bigakwira umubiri wose arashobora kuba atabiretse kwijajara muga ari ukutamenya nivyo birashika yego ariko ntari bimenyetso
hari ibimenyetso n'uzokenera ko umuntu abisubiramwo azoze araza umuntu abimusuremo kuko birakenerwa gose yuko umuntu ugushuha vyonyene byerekana ko umubiri uri uragwana ikintu kandi ico kintu wotegerezwa kukimenya ntuwokireka ngo kigume ngaho wone. Ego. Ni kubera ko hari igihe usanga ugiye nko kwipimisha nka akarorero nk'ugiye kwipimisha malaria akipimisha uyu munsi bakayibura hirya y'ejo bakayibura hirya y'ejo bakayibura ukaca usangiye kumusinzikaza mu nyuma ariko atigeze abimenya. Urumva hariho ibimenyetso bimwe bimwe hari byo bakunze kuvuga yuko malaria ishobora kwinyegeza mugabo hariho ibimenyetso bimwe bimwe iyo ugiye kwa muganga umuntu agakoresha ibipimo bikwiye ashobora kubona bimwe mu bimenyetso yuko malaria irimo naho iyo malaria iguma ari negative. Nico gituma igipimo umuganga ashatse kugutuma naho iyo malaria aba yayibuze ukaba ufise ivyo bimenyetso byinshi nuko haba ari ikintu aba ari kararondera. Ego. None twavuga yuko zivugwa gute iyo migera ivugwa gute? Imigera iyo itowe ikintu ari naciza kuko ubuvuzi bwaranateye imbere gose iravugwa. Hariho imiti ivura ayo mabakteri, hariho imiti ivura ayo mavirus kandi ni ibintu bivugwa iyo bivuwe hakiri kare bitararenga inkombe bivugwa kandi bigakira neza. Yego. Hama umuntu nawe yogirinda gute kubwiwe? Kwirinda ni gufata neza za barriere inzitizi za nzitizi merci za nzitizi urukoba uragoza hanyuma hariho n'imfungurwa zimwe zifasha ku nsogi nk'ibintu by'imboga hariho just ukunywa amazi birafasha yuko ubucafu bumwe donc buza burasohoka. Hariho n'inzitizi ziri ngaho nyene kandi zikora neza nk'igihimba cirondoka c'umugore kirafise ukuntu conyene cikorera inzitizi zaco. Hariho donc ibya estomac nabivuze ko urumva ni ukuza uribuka ivyo ufungura hanyuma no kugira isuku nziza. Ego. Ikindi umuntu adashobora kwirinda mugabo yogerageza kenshi hariho akantu bamavuze agafukamunwa kuko impwemu zozo dutegereza guhema kandi hariho bimwe dushobora kwikingira gutyo nk'amavirus. Ego. Ndabibutsa ko turi mu kiganiro mvura ariko mu kanya isasi ca tubandanya n'ikiganiro cacu. Turi mu kiganiro mvura tuganira ku migera ifatira mu maraso. Mbega muganga ko ari imigera ifatira indani mu mubiri yoba hariho ibituma yigaragaza hanze y'umubiri ugasanga umuntu aribonye ko nk'ibintu ataramenyereye? Ego. nk'abantu batakaza nk'amazi menshi bimwe mu bimenyetso umuntu akunze kubona umubiri uratangura kukugira nk'iminkanyari kubera amazi yarasanzwe ari nko mu mubiri aratangura kugabanuka. N'ibindi iyo umuntu agwaye bimwe twavuga n'ubuherutse biri indani nk'ibintu by'ibimeme ku mubiri naho nyene birashobora kwiyerekana bivuye ku ngwara iri indani. Ego. Ni bimwe donc muri ivyo obonye. Hanyuma ku mavirus amwe akunze just no gushikira ku mahaha kenshi ibintu byo gukorora donc biratuma umuntu anaruha kubera kujya kuntu
umuntu akoresha ingufu zinshi. Hanyuma iyo birinze bishikira nk'ingwara zimwe zimwe zo maha nk'izigituntu umuntu aratakaza n'ibiro byinshi kandi aba ari bimwe mu bimenyetso umuntu yonakorerako. Yego. None imbere yuko turangiza ikiganiro cacu mbega impanuro mwoha abariko baratwumviriza ku bijanye no kwikingira iyo migera canke kwivuza kare canke gukurikiza impanuro za muganga nizahe? Impanuro za mbere noherako nuko umuntu yokwirinda gufata imiti myinshi. Ibintu dukunze kubona ni igihe izo infection zigume zigaruka. Zimwe ziva indani mu mubiri umuntu hariho aho zihera. Navuze ibyo ni byo gufungura, navuze ibyo by'imwemu, niho ubwandu bwinshi bukunze kuva. Kenshi ahantu tuba hoba hari isuku kenshi kuko ingwara zinshi ziba zivuye ku isuku rikeya kandi izo nizo ngwara umuntu yama yibagira yuko zishobora kononera ubuzima bw'umuntu. Abantu bakunze kugwara ico no kwita ama infection yo mu nda arizo z'amagastroenterite kenshi nuko bokwihutira kwa muganga. Ni ibintu bivugwa, ni ibintu umuntu atokwama avuga ngo yarariye ishano gusa. Ivyo ni ivy'ishano nuko tutarafise n'ukuntu umuntu abipima, n'ababipima sinzi ko babifitiye uburenganzira bumwe mugabo nuko umuntu yoza aragerageza kwivuza hakiri kare amazi atararenga inkombe. Ibimenyetso by'ama infection n'ibya malaria ni ibintu bikunze kuba bisa gose. Hanyuma gufata umuti wa malaria atayo ugwaye kandi ugasanga ufite infection ni ibintu bigushobora kukumerera nabi kuko nimba iyo infection yari yahereye dufata nko mu mahaha gusa hanyuma ukayireka ugafata umuti wa malaria urumva yuko atanakimwe uri kuravura kandi yoyo iguma ibandanya yegera imbere. Nico gituma umuntu yoza aragerageza kwivuza hakiri kare. Kubana kenshi impanuro za mbere nizo ku bavyeyi. Abavyeyi twese niko twakuze bafise amafarmasi ari muhira mugabo hari igihe biba bikenewe yuko umuvyeyi atwara umwana kwa muganga kugira avugwe. Kandi ikindi nuko umuti wavuye umwana wundi canke umuti wavuye mugenzi we atari wo muti utegerezwa kumuvura kuko ivyateye izo ngwara ntaba ari bimwe. Nugutwara umuntu kwa muganga akavugwa uko byategerezwa kugenda. Ego. Ndagushimire muganga Priya. Ego ndashimira na je. Ni kuri izi impanuro za muganga Priya ikiganiro mvura tuno munsi kigarukiyeko. Ndabashimire mwebwe mwese mwadukurikiranye twako tuganira ku migera ifatira mu maraso arico mufise mubaza muze kutwandikira kuri 72 23 23 23. Kazoza FM, be your own boss.